Yesu ashimwe cyane. Nene ko hageze gutaha ndabagire gute. Yesaya 43. Yesu ashimwe. Muri iri joro munyumvirize ikintu ngomba kuvuga. Yesu ashimwe cyane. Muri iri joro nabonye Imana ikura abantu mu bintu bishaje. Iri joro ry'uyu munsi nabonye Imana ikura abantu mu bintu bishaje barimo. Sema amina. Amen. Mbona abantu Imana ibahinduye basha. Umuntu namureba uko yari ameze nabona sikameze. Bona sifiwe. Mbona abantu bari mu buzima bw'umunezero. Muri iri joro nabonye muri iri joro. Yesu ashimwe cyane. Nabona umuntu wese Imana yamuhinduriye. Haleluya. Nagira ngo urabyumvise neza. Mushakira ijambo rijana. Muri iyi ndwi yo kugarukana imyambaro yacu, ubuzima bwawe bwahindutse. N'ishusho yawe yahinduwe. Buno buhanuzi bw'Imana. N'ishusho yawe yahindutse. Amen. Imana iri gukorera ukubyizera kwawe mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bahinduriwe ubuzima ku rwego n'abantu bakwatane. Habaye iki? Wabaye iki? Ko tubona umubiri wawe atari wo horufisi. Ko tubona ishusho yawe atari wo horufisi. Habaye iki? Ubabwira ijambo rimwe gusa. Ubabwire ngo nahuye na Yesu. Nibakubaza abantu nabonye bahinduriwe, aho baba hahindutse. Nanjye nabona imodoka nahinduye. Tibasa. Nabona nahinduye. Nukuri kw'Imana. Nabona ndi muri Jeep nziza. Nabona ndi muri Jeep. Reka ndabyivugire n'ibyanje. Nawe uzovuga byawe. Ndabizi. Naho shetani. Nabona fyonda iyo modoka, nabona fyonda amabuto. Imiryango ikiyugurura buke. Iyi modoka. Ndavuga ati mbona amapariki, mbona imiduga, mbona abantu. Nabona umuntu yari umuntu muto, yari umuntu asanzwe, ubuzima bwe bwahindutse. Sema amina. Mbona erega ubuzima abantu bakumenyeyemo. Sibyo? Hari ubuzima abantu bakumenyeyemo. Ariko nubwo ukibona umenga buri cyameze kwa kundi bwamaze guhinduka. Iri ni cyambo cya gihanuzi. Nabihawe muri iri joro. Tuvuga amina. Abantu barindiriye kuwupfa, barindiriye kucikana, ariko ntabyo bashobora kuko Imana yamaze guhindura. Ibi bintu ngo murabyakira. Ubwo bukene sumurage. Sema amina. Abantu bari mwiri koranira, abantu bagize amahirwe bakaza n'abako barakurikirana kuri YouTube. Boss. Ibintu byarananiranye. Wari waragerageje kenshi nibikunde. Imana yambwiye ngo nabatangarize itangazo yuko byahinduwe. Nyegangiriza umuntu mwicaranye ati wabyumvise ko ari cyo babwiye.
n'izina ryanje ryahinduwe. Wanyemerera ukavuga amina. Mu buzima bwawe bimeze nabi, ariko Imana yantumye ngo ndakubwire ngo yaje kubihindura bishasha. Masaha nayo ntakizwa. Usome 43 murongo wa 19. Duhere ku murongo 43 duhere ku 18. Haravuga ngo ati mwoye kwibuka ivya mbere kandi ntimwiyumvire ku vya kera. Haleluya. Mwoye kwiyumvira ivya mbere vyashize, reka guheranwa n'amateka byakera bivemo, kuko turi mu isezerano rishasha. Ndaguhanuriye mu izina ry'Uhoraho Imana yamamagara. Tuvuga amina. Imana yantumye ngo ndakubwire ngo reka kwiyumvira ku byakubabaje bya kera, ahubwo niwe yumvira ku bigiye kuza biri imbere yawe. Reka guheranwa n'amateka y'ibyakunaniye n'abagukomerekeje. Reka guheranwa n'amateka ngo ugume mu buzima bw'ibikomere. Reka kwiyumvira kuri kahise cyane. Sema amina. Uhoraho Imana avuganye nawe itangazo. Erega iri ni itangazo. Zamura ibiganza Imana gutya turebe. Toni bendera ry'intsinzi ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Reka kwiyumvira ku bya kera byakubayeko. Uyu munsi hawe ni hashasha mu izina rya Yesu. Reka kwiyumvira ku byo wananiwe, ku byo utashoboye. Haleluya. Reka kwiyumvira cyane ko bakuvuze nabi, kuko abagiye kukuvuga neza ngabo barahaje. Reka kwiyumvira ku baguciye intege. Hari abantu Imana igiye kuzana imbere, bagiye kugusunika, bagiye kugusunika, bagiye kugusunika. Wanyemerera ugatera haleluya. Nahawe iyi message ngo reka kwiyumvira ku bishaje wari umazemo igihe, kuko ibishasha byamaze kukuzako. Abantu bazima bamaze kukuzako, abantu b'umumaro Imana yabahamagaye. Ngabo baraje mu izina rya Yesu. Sema amina. Sema amina. Sema haleluya. Sema haleluya. Naringiye kuza nambaye ko nishaka Imana irambye ati genda wambaye nk'umuntu byasobanutse, ameze neza, genda wambaye costume umeze neza. Iyo ngira ukuntu nababwira ukaza wambaye kakavutano, ukaza wambaye kagatenge keza, tuvuga amina cyane, tuvuga haleluya. Uhoraho Imana yamanuka no kugusobanura, yamanuka no kugukura mu bucakara, yaje yiziye. 19. Ngira nkore ikintu gisha. Ninda bivuze? Nice ndabivuze? Ngira nkore ikintu gisha. Ko kigiye giseruka ubu, mbega nimuzokimenya. Nzoca inzira mu bugaragwa, nembesha inzuzi ahagadutse. Imana yavuganye nawe. Ngira nkore ikintu gisha. Ubuzima bubishe, ubwo buzima bw'ibitutsi n'agasuzuguro, Imana yawuteye
ndagutembagaje. Ni wowe Imana yantumye kubwira wowe wicaye hano uri kurakurikirana. Amajwi akubwira ko bidashoboka, ariko ijwi rivuye ku Mana riravuze ngo ije gukora ikintu gishasha. Imana igomba ishinzira mu bugaraga wa mudamu we uri kurende urandeba gutya nkaho umenga uri kurabyumva. Ati byo babigishoboka, ibi no bangibivamo, ano bangiyagera, ibi byo bigikunda. N'Imana ivuganye nawe mu izina rya Yesu Kristo. Igira ikora ikintu ku buryo umuntu wese azocumva, iminzerere izovuga mu matwi yiwe. Imana igomba ikora igitangaza iwawe, mu rugo rwawe, mu nzu yawe, mu bana bawe, mu muryango wawe, muri bene wanyu. Umuntu wese azocumva, iminzerere izomuvuga mu matwi. Munyemera muvuga haleluya. Imana yakoreye ikintu Mefibosheti imukwiro de bari, aravuga ngo nariki kundoresha kijisho kandi ndimbwa ipfuye. Yari ameze nk'imbwa ipfuye, pana n'imbwa nzima. Wa mudamu we uri ngaha wihebuye, wa mupapa we uri ngaha wihebuye. Imana ivuganye nawe igomba ikora ikintu umuntu wese azocumva iminzerere izomuvuga mu matwi, azozengererwa intahe ya. Umviriza nakubwire, inkuru yawe uzotangwa kumenya abarozi n'ababapfumu n'ababakonikoni, babandi bakoze bya bindi mwibanga. Inkuru yawe igiye kubashikako, inkuru yawe igiye kubashikako. Wowe ubyemeye vuga amina. Uhoraho yantumye, ikintu agomba kore, si ikintu wari usanzwe uzi, si ikintu wari warashize muri agenda yawe ngo kizogenda guca. N'ikintu agiye kugukorera giturumbuka. Akira surprise y'Imana mu izina rya Yesu. Iwawe hatashe impundu, mu muryango wawe, muri bene wanyu, muri ariko reka mbwire basa batari hano ngene baza kubyumva cyane. Ora Imana akoze igitangaza gishasha kigiye gutuma abarozi bazengererwa. Babandi batwaye za mpuzu zawe ngo turamuhejeje ngo turamurangije, ndabarahiye bagiye gusanga wambaye umwambaro w'inyambara abami, bagiye gusanga wambaye umwambaro w'agaciro, bagiye gusanga sema amina. Ayo marira warize, Imana igiye kugukorera ikintu giye gutuma urira amarira y'umunezero. Waswe gusazwa n'ibibazo. Tuvuga amina. Erega ni wowe Imana ikoreye icyo kintu. Nabonye abantu bari muri bishasha, nabonye abantu babahashasha, nabonye abantu bambaye imyambaro mishasha, nabonye abantu bagenda mu miduga mishasha, nabonye abantu bari ngo mwemu w'Imana amanutse kubigishwa, ngo abantu begerera baravuga ati aba bagabo baborewe. Petero ababwira ati oya, aba ni baborewe nkuko mubyibaza, kuko ubu ni saa 3. Nta muntu yoborewe ngo aborerwe saa 3, ahubwo umwe Yesu mwica. Umwe Yesu mwabamba yazutse ku munsi ugira gatatu nkuko yari bipfuze. Ni wakoze ibi. Muzi ikintu cyabatangaje nukumva abagabo b'abarovyi batize batazi ana bena, batazi n'urudome, bavuga icyongereza, bavuga igifaransa, bumva bavuga indimi zari zigezweho ico gihe, bavuga ikigiriki, bavuga abagabo ko batize, ko batahonyoye mu ishure, bavuga izindi ndimi bigenze gute? Yesu ashimwe.
urana uvuga ati ninde yomvugira, ninde yonshika nahajya. Reka ayo maboko y'abantu, ahubwo fata amaboko y'Imana niyo agiye kuhakugeza. Sema amina. Ibyo bakurungikiye ngo umusazi, narababwiye ejo, hari abantu bahora bumva ibintu umenga n'umuyaga ubaciyemo. Hajya n'imbaraga z'Imana zonyene zikurinda. Baba barungitse ibisazi muri yo kugira ngo ugire trouble. Niko Imana yambwiye. Abarozi barungika imiyaga kugira ngo abantu babe abasazi. Ariko bizoca muri we birengana bija muri bo. We nuzoba umusazi. Bararoga ariko bwaca mu gitondo Imana igategura imitego. Vuga amina cyane. Vuga haleluya. Imana ikoze ikintu gishasha. Ibyo barungitse mu miyaga bihuye n'umuyaga w'Imana, bihuye n'umuyaga w'Imana, bihuye n'umuriro w'Imana. Tuvuga amina. Imana igukoreye ikintu gishasha. Imana igukoreye igitangazo utari witeze hano cyozana. Imana iguhaye telefone yo mu gicu utaruzi hano yozana. Hari umuntu agiye kugutelefona utaruzi ko yogutelefonye. Iyo miyaga Imana yihindukirije kuri bene yo. Ndakurahiye. Yesu ashi? Amen. Bivuga ngo Yesu azutse, yazukanye ububasha bwose n'abandi bose bari barapfuye kuva kera. Ngo azutse aca mu gisagara n'abari abantu ngo biyereka abantu badafise droit yo kubakorako, babitegereza gusa. Sema amina. Babareba gusa. Muribuka Bisirayeli bavuye muri Egiputa ngo nimbwa zazi nizikwigira mu ijoro, zazi nizitembera mu ijoro, zarabareba kagira tikomeza komeza. Tuvuga haleluya. Ugiye kuzosubira iwanyu hariya ku gasozi. Ufise urwandiko rw'Imana n'urw'Imana, ufise icyapa cy'Imana, ufise icyapa cy'Imana, hajya nyene uzohasubira. Mureke dusenge saa zinaenda. Uzosubira ufise icyapa cy'Imana. Ngigiye gutembesha inzira Bugaragwa. Itembesha amazi mu Bugaragwa. Icinzira ahatari inzira. Sikuba motiva, ariko iri ni jambo nahawe mwiri joro. Ko nabona abantu uko nababona atari ko bari. Nabona abantu bafise amataye. Basa neza. Imana yakwibutse taye zirasa. Muzumwe yigeze kuza mushiki wanje ngaha yarajobotse ameze gutya. Ameze uko. Ubu mwohura. Imana yahishuye ibyiwe yicaye aha. Murabiza ba Pentecote hari ukuntu nyine bagumana make. Ukamara byo ukora mubwira ukabona ntari karabyumva. Uyu si wa undi naheka mu mugongo ariko arambwira ibintu. Ko ntazi ko ubu warambara igitenge kamufata. Yuko munsi yaje ngaha nzomubereka. Imana yaramuhinduye. Ijo gihe yasa n'umuntu agomba gusara. Ibibazo byari byaramujegenyuye. Ibibazo birakujegenyura. Yarari ku miti yo kwa muganga yo mu mutwe asa nk'umuntu agomba gusara. Ariko Imana ihindura amateka y'uwo munsi. Ntiyabyumva ariko byarakoretse. Nawe ushobora kuba utari kurabyumva ariko biciye mu Imana yambwiye. Wo byumva utobyumva Imana yabigushiramo to. Bigushiramo. Tugiye gusenga. Mbere ko dusenga muzane za envelope. Mufashe giseke. Muzane za envelope. Erega ntuzapfa gupfa nubwo hariya
bipfuza ko wapfa ikindi nabuza ko gwaniso nubwo bamwe babitegereje gihe kizagera nauta usange sogokuruza muzane envelope muzizane turi nambuko muzizane ku mugoroba murabizi icyo tuza gukora kuza gusenga abo twari kumwe ejo barabizi ibya ya mpuzu ntabwo birarangira tuzobirangiza ejo turabirangiza uno munsi ku mugoroba urupfu nabwo rwabuza bo gwica ikindi ntabwo urufitiye ideni igihe kizaga usange ugiye gusanga amasezerano ya haleluya nukuri Imana igira ikora ikintu gisha hano ko mutari ko murabyumva noneho nigira igikore cyabanze gukoreka none ejo nuzoshingira na Imana none nuzo watubonye no munsi kuno munsi ejo ndabagire gute ejo numunsi wawe wo gushingira na Imana icyo uzoba wabonye uyu munsi ku mugoroba tuza twambaye amawayiti amakuru nayo mwari mufise tuza kuza twambaye ibyera n'ibyarunje n'ibyavere ugaronka ikanzu ya rouge wambara iyo uronse ya blanc wambare iya blanc amina ukaronka bamwe se mwari kuronka ama white Yesu ashimwe cyane muze kumfasha mbe nta anje ari ngaha anje ni yaje muze kumubwira rondere appareil photo uyu munsi turafata ifoto y'ugwibutso abarahi muze kumubwira rondere appareil imeze neza appareil photo turaza gufata foto y'ugwibutso ku mugoroba w'uyu munsi chunga we utaona sema mina eji muzo yarayikoze ibitangaza mwari mujane eji akurabere uyu muvyeyi yambaye neza aya Yesu ashimwe cyane Imana yarayikora ivyo bintu ariko biraza gukomeza nani mugoroba ubugwani nambara utumira umuntu umwe cyangwa nk'ababiri ndabigusabye ndugu yangu Yesu ashimwe ndabigusabye utumira umuntu umwe cyangwa nk'ababiri cyangwa batatu cyangwa 10 tuzoba dutanguye saa 9 ngo twatanguye ejo isaa 9 je twatanguye saa 9 twavuye hano hafi saa 2 wavuye hano saa 1:30 zirenga twarasenze turongera turasenga kandi n'uyu munsi turagaruka vuga mina wariye niwe yongera kujya Imana itubwiye ijambo woje ubunyene bivuze ngo idukoreye ikintu gisha ngo igiye gutembesha inzira mu bugaragwa ahatagira inzira igiye gutembesha amazi mu bugaragwa ahatagira inzira igiye kwihaca muhaguruke dusenge kadusengere aya mazina mwashizemo aya mazina sawa tugiye gusenga harabari hano batari baza aya makuru kinda nawe utegura envelope ushiremo izina rya papa wawe n'irya mama wawe ushe muri kimazi twabwize guhera ku 10,000 ukweza kuri 5,000 hama nawe uze kuyizana ni mugoroba ushemo n'amazina y'abavyeyi bawe papa wawe na mama wawe Yesu ashimwe hari kintu Imana kirakora ku bwayo mazina kwa ayo mazina nibi Imana nishoboza ari mugoroba ndaza kubabwira impamvu nababwiye ko mushiramwo ayo mazina hari ibintu biguma bigukurikirana bivuye kuri ayo mazina bivuye kuri uwo muryango bivuye kuri abo bavyeyi bawe
ariko byarangijwe mu izina rya Yesu. Uhoraho Mana yacu, uhoraho Mana igira neza, turasenze impuzu zacu zatwawe turazitangiye ibitambo, impuzu batwaye, imyambaro yacu batwaye, imikanda batwaye, ikintu cyose batwaye, turasenze mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo biteshe agaciro ibyagiye mu buraruko, iyo batwaye mu bumanuko, igipande batwaye mu buseruko, igipande batwaye mu burengero, igipande batwaye hagati, turasenga mu izina rya Yesu Kristo cyose ugitesha agaciro, cyose ukimenagure, uturire Mana mu izina rya Yesu, uturire utesha agaciro imbaraga z'abapfumu n'abarozi, ibyari bihambye ku misozi miremire, byari bihambye mu matwarete, ibyari bihambye mu binogo, byari bihambye mu mayira abiri, impuzu zacu bahambye ngo nituze dutere imbere, ngo nituze turonke amafaranga, ngo nituze turonke ingo, ngo nituze tubyare, ngo nituze tujabuke imbibe, ngo nituze tugere kure, byose turabituriye mu izina rya Yesu Kristo. Turaguhamagaye mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami, ndagushimiye kuko zibikomeye, ndagushimiye kuko zibitangaza mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu, amen. Amashimeshi ku Mana yacu. Mwicare dukorere Imana. Ijya muzi uraza kuyizana kandi nimugoroba tuza gukora ikimenyetso cy'ubuhanuzi kuri yo, kujya batabuye ibyacu niko tuza gutabura ibyabo. Ngira amahirwe isizo ndacyayifise, turaza gutabura ibyabo. Tuvuga amina. Sigaza giseke kimwe tunyarutse, sigaza gisimba kimwe tunyarutse, mwegereza hano icyo giseke dukorere Imana. Yesu ashimwe. Cyangwa uzana ibindi, nari ibindi bisimbo tunyarutse dukorere Imana, hanyuma tuze kugaruka saa 9. Bwana sifiwe. Saa 9 ukadumu. Niwe buri ku kazi usohoka saa 10 ucuza wiruka, usohoka saa 11 uze wiruka. Haleluya. Ntuze guhusha kajyo. Imana ibagirire neza. Hari ukeneye envelope ikigira 10, envelope yo gutanga dime, aduze ikiganza niba hari, bamuhereza ibahasha niba ariho. Okay, abasigaye fata iryo shikano yawe uhaguruke turisengere, hanyuma tubarekure. Abari kure, abari kuri YouTube mushaka gutangira Imana ishikanwa, murashobora gukoresha iyo code 219 608 219 608. Urashobora gutanga ishikanwa, urashobora gutanga ikigira 10 uciye kuri iyo nimero, urashobora gutanga ikimazi uciye kuri iyo nimero, ntacyo bitwaye. Uhoraho Mana yacu, ugire neza abana bawe mu izina rya Yesu, amen. Kaze dukorere Imana. Yanyishuriye yanyishuriye ya myenda yaramariye Yesu ashimwe. Turasoje ubura nimugoroba, kiya kintu kijya miyagi baca mu mutwe irengana, handi twoja ngo dukuri iyo deliverance ubunyene ngo bishoboke, turaza kuyikora nacu, turaza kujaniranya tuyihere.